ibijanye n'iterambere ninge n'abarundi babayeho na bwa bukene ntawo kwirwa arabivuga. Bijuravye impact y'ibituvuze ku by'ubutunzi ukaraba mu 62 gusha 66 ubutunzi ntibwiyongere habaye icyo bita stagnation. Mu 72 bavuga ko PIB yasubiye inyuma 6%, yasubiye umwimbo mu gihugu asubiye inyuma 6% kubera ingwano yabaye. Mu 93 gushika mu 2005 ni naho ubukene bwavuye ku 35% uja ku 67 gushika muri 2005. Kuva mu 93 gushika mu 2005 ubukene bwigwije na kabiri. Abarundi bakenye mu 93 mu gihugu bari 35%. Kandi wibutse ingene abantu bari babayeho ingene twari tubayeho imbere ya 93 naje ndiko ndasubira inyuma kabona ingene ubuzima mu gihugu bari bumeze ucubibona ugacuraba ubu mu 2005 yari 67%. Muga mu 2005 ari 67%, ubu ho mu 2025 todo poverty geze hafi 75%. Muri ya myaka yini 20 hako bukene butera zosura kuri ya 35% ahubwo tuvyemange. Todo croissance barondera kumiyongera ku 10% n'ibiharo bikoresha mu by'ubutunzi mugabo ntivyarenze 4%. Urumva haratewe amadokima ngo CSRP vision ngo PND vision 2025 ngo ijya programme nationale de lutte contre la pauvreté canke programme national de développement PNB plan national de développement byose urabona ntaco byamariye mu bisanga ntaco byamariye igihugu uravye resultat. Ubu rero pe urabona yuko igihugu kiriye puize agabize nk'igifise ibyo cinza biragoye ibitoro ibiciro 40%, amashirahamwe yasubiye inyuma ya leta, amabara kugira yakera kugira shoye no gusubirwamwo ibyo dushorera hanze amakawa amamine byose urabona ko ari ibintu byabaye umuti. None ibijanye n'indero interasaniteri subira inyuma twaba tuti none turajahe. Cyo ni kibazo umuntu abantu bose ariko bari ubu turajahe. Kwiko bitagashi sinzi mugaje twosaba nuko kameme ibi bintu byo gusubiza hamwe kw'abarundi kwibuka ibintu byari masezerano bibumvikanye kugira igihugu gitera imbere byugarukwako buya masezerano yararuhije igihugu kandi kugira aboneke byaciye kure. Ikindi nuko baba ari ku butegetsi tubibutse neza hagira uduhinyuza. Nta muntu yafashe igihugu ku nguvu mu Burundi, nta muntu yaje ngo ndafise inguvu ndafashe igihugu. Ubutegetsi bwose bahari c'est le produit d'un dialogue profond sincere. Mbe n'amakunga agiye hagira uyitira rero ngo jewe ngo naragize inguvu extraordinaire ndafata igihugu. Intwari ibere igarutse n'utuzi igihugu ntibabugarutse igani ubwishi c'est une bonne gestion. Intwari ibere igarutse ibiturere bigwanijwe intwari ubutunzi babugarutse ndetse cyo kitwishe ibyo bituti ubutunzi bute byari mu ngire mase ibyo nyedi gusubiza hamwe n'abafasha Burundi gutunganya amahera neza ane ubutunzi babugarutse.